gihugu. Hama uno munsi tukaba twakoraniye hano kugira ngo dutangire ivyerekeye abikorera utwabo, kandi nanje nkaba nikorera utwanje. Jewe akazi ka mbere natanguye gukora nasavye akazi muhira iwacu, navukiye muri Rohero ariko tuba mu Kigobe. Ndasaba akazi abavyeyi, jewe ndabasavye uja mukozi azaroza ivyombo, jewe ndavyoze arya amahera muzimura yabo. Biratwengeje kubera akenshi urumva n'ubuzi bugayitse ariko n'amafaranga. Nararonse amafaranga 50,000 barayampa, ndayabika, mu nyuma nja gukina ivyese. Hama Imana yari yarampaye vy'ukuri ubwira novuga no kudatinya, hasohoka ihiganwa rya Music. Hama ndagenda ntazi ko nza kuririmba neza, mugabo navuga ati Imana nawe ndagerageza. Ndaririmba, vyaheze nzindiye imiliyoni 25 mfise imyaka 19. Muravyumva yuko n'amahera menshi ku mu adolescente. Navuga ufite imyaka 19 ku bantu ngira ngo bafite nk'amateleviziyo iwanyu, uca ushaka nko kugura imodoka cyangwa ugashoboka ati utegereza kugura ibintu bigezweho, ariko sivyo nakoze. Naciye mfata ikintu ca mbere nakoze, nabanjije ndakora umuziki kuko nivyo bari bantoreye, kandi nimba indirimbo nziza n'icubahiro. Hanyuma ndaririmba kuko nivyo bari banizereye, kandi nari mfise n'umugambi wo guteza imbere umuco n'akaranga kacu. Hama ndavuga ni Imana, kuko imiliyoni 25 uzumvise ku matwi ni menshi, ariko zigushikiriye mu ntoke ugira ubwoba bw'uko zihava ahubwo zigwa hasi zikakunyererana, kuko uronka amadepense menshi n'ibintu byinshi cyane. Nca ndafata umugambi ndavuga ati rero ubu nta mafaranga ashaka ko acika. Ndavuga nti nsubiye inyuma gatoya, kuri iyo myaka 19 nyene naciye nkora ikibazo, hari ikibazo bariko barakoresha mu Kinindo, ndagikora mba wa mbere, ca ndonka bourse yo kuja kwiga muri Shipa, aho niga iyo migenderanire y'igihugu mu mwaka wa 3. Hama shiteyo ngomba ndabatera inkuru nyene nk'umunyagisagara. Urabona jewe ngiye ruguru, bambwiye ngo nicare hasi, numva umengo bamumeriye nabi cane. Ati abo nicare ku kirago, hasa nabi haza kunyononera impuzu. Bagwiye ngo tuje kurima, basinemera no kunyura mu mase kubera waca ugenda ibirato b'imoto ukuntu. Ca ndashika muri Chypre, ndabatera inkuru yuko abatunzi ba mbere bari banuka intama, bakamba bafise ako kamoto k'intama. Niyumvira nkabona umutunzi birema aje kw'ishure, mugabo afise ako kamoto, urumva naborozi. Nagira ngo umunsi umwe ndavuga ati je rero ngira nje kuraba iki gihugu ntembere, sanga abantu bose barorora, umuntu wese n'imiburi afise igiti c'indimu canke c'imicungwe, umuntu wese abajene bariko baratunga, nasanga bari mu bintu vya decoration, utu dutambara. Nibaza ugiye nko mw'isoko uzosangayo nk'imetero 800. Sanga kugira ngo kugire decor nk'iyi urariha amadolari menshi. Shize ngaha ahaye naranse ko amafaranga acika, kuko ibi byose naciye ndavyicarira kuri YouTube, nangura ndaraba ingene babikora, ndorondera n'abantu babimenyereyemo babizorereyemo, ngira ngo nko kubaje kuri fête communale ya Mukaza decor ntararyohewe cane. Ibyo rero nitwe twayikoze, kandi ni kubera nihaye ihangiro ryo kutagawa akazi, kuko urumva iyo uririmba muravye ntakajya karirimba inyuma yanyu nyene c'ingoma. Iyo uririmba harimo ingeso y'urwaruka mbi cane yo kugaya akazi, ukumva yuko ngira ngo utokwambara ikirato nk'iyeboyebo, ukumva yuko utozambara,
ukumva yuko utokoza ivyombo, ukumva yuko ata kintu na kimwe wokora uretse kugara nk'uko babivuga, ugasanga tuzogusanga uguma ukoresha wambara amakanzu y'ibihumbi amajana udashobora gukora igikorwa gishobora no kukwinjiriza ibihumbi 50, ukamurindiriye aho ni nko kuba artiste, ukamurindira igikorwa ngo kizokuzanira ibihumbi 100, n'ivyo nyene bica birara biheze. Ariko jewe narase ejo muzonsanga ndiko ndiruka mw'ibarabara nikoreye aramagunira ameze gute, uwundi musi muzonsanga ndiko ndirukanga musitanteri niwe yatangaye asanze naraye kuri stade, nabwiye ati jewe nta mafaranga ancika kuko ayaje yose n'amafaranga naho ari 100 ntibacike. Rero nico oye numva nubasangiza kandi co kutagaya akazi by'ukuri surtout muri abajene, kuko nka jewe turetse izo miliyoni 25 jewe mu 100 vyanje vya mbere vyavuye mu 5,000 naguze inyuzi mw'isoko ntangura kucisha amahereni nkaza ndayadandaza mu bana twiga, kandi utwo tuntu dutoya n'intahe zose je naza ndumva. Umunsi umwe urya mugwiza atunga Siyoni niwe yakunda ngo je umuntu atanguranye ikaranga mama n'icyaningana ikaranga zijana ziya aya minota haya aya isanga by'ukuri byose birakunda. Rero nk'impanuro nohereza umujene wese aniraha aya, jewe n'abantu bose bamabona ngiye nk'ahantu nje ndamubwira umuntu akambwira ati jewe na toilette noyiguhanagurira kuko naratawe agaciro k'amafaranga. Yatawe amafaranga uno munsi twa ayo mafaranga subiye bagataye mbabarire cyane ubwoba subiye inyuma gatoya. Jewe Imana yarashizemo ikintu cyo gufasha abantu cyane. Hanyuma murumva yuko ibikorwa tuza turabikora, je muzonsanga ruguru akenshi hari umugenzi yigeze kunyandikira ngo mbe uri hehe, ndamubwira nti ngeze Igitega, ubundi akamba ugeze hehe, je ngeze i Bururi kubera nguma ndondera utuntu two gukora n'ahari ari dutoya. Hanyuma uwo muntu uzeje ndafata muri 2019-2020 kuba bizi narakoranye n'ishirahamwe rikora ama-serviettes réutilisables, ama-Cotex. Hanyuma barayakora, barayadandaza, barayavuga, barayagira publicité, nije nako ndayagira publicité, nije niyo ambassadrice. Hama uko nagiye ndaraba abantu nkasanga by'ukuri harimo abantu baguwe cyane, hari abantu badafise uburyo bwo gushobora kwigurira Cotex ya 2000. Ndavuga ati Mana ni kuri niyo nagaruka ndagusavye uzoshoboze kuzoshobora kuza ndafasha na bakeya. Basha sinobabwira nagiye muri mwishirahamwe nsanga birazimvye cyane. Uno munsi mfise atelier dukora ama-Cotex kandi tunatanga ku buntu kuko nivyo nari nasenge kandi Imana yarayishuye kandi Imana iratwishyura tubaye abizigirwa. Uno munsi mugiye ku Mutimbuzi muri camp y'abarefugee mukagenda mugatumba, mukagenda Igitega, mukagenda Bururi, muzosanga batuzi kubera aya ma-Cotex tubashira, kubera izo mpanuro tubatekerera, kandi n'amakaye bamwaramvise nkakorako n'ibindi byinshi. Rero by'ukuri novuga ati kutagaya akazi kuko jewe sinovuga ko amahera yanje menshi ava mu muziki. Umuziki warashize imbere ariko ntirukanze, nibaza yuko ngo nirukanze ngo muri ibi nyene muriko murabona ngaha ayi nambure ikirato cyo hejuru nje bugufi mu mutima mvuga ati Mana aya mafaranga ntacike sinobari kuba mpagaze hano oya. Rero naho riri 1000 naho kibijana mumenye kuciruka inyuma. Imana irahezagire cyane. Nishobora sinzi ko mwabonye ubutumwa nigeze kubatumira umunsi umwe, yarabasazi yanjye